Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akabara amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye rimwe nka politike, agate akazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi ibiriko biravugwa ijyanye no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru n'ubundi tuzakugaruka nkuko mejeje kubabwira kubivugwa mu gisata ca politike, aho tuza kuraba ingene hari amashiramwe y'abategetsi batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi yoba atanguye kwigarurira ibindi bisata vy'ubutunzi. Nimbwe kandi bivuga yuko umupfasoni mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye nawe ari mu bantu bafata ingingo zikomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, nubwo ibwirizwa itegeko shingiro cyangwa se ibwirizwa shingiro ry'u Burundi irita abimurekurira. Benshi bati kuki amashiramwe menshi nga mu gihugu c'u Burundi akomeye yama igarurirwa n'abategetsi batandukanye. Sirya mbere sirya kabiri kandi agaragaye ishira hamwe nga mu gihugu c'u Burundi ryigaruriye isoko rya leta. Mu gihe iryo shiramwe yaba ryarashinzwe kugira ngo rigire igisata kimwe rizezwa, no kuvuga wenda rizezwe igitoro, umuyaga nkuba canke se ibindi, ayo gasanga iryo shira hamwe mu vyo ryashingiwe ryananiwe kubitanga ku bene gihugu, ahubwo bagaca bariha ikindi gisata ritwarirwamwo. Sivyo gusa tuza kugaruka ko kuko muri ano makuru tuza kugaruka n'ubundi kubiriko biravugwa cane kwikugwa y'umwe mu bamye baserukira igihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Uwo nawe ni Ambassadeur Space Caritas Njebarikanuye ngo yoba yarakuwe na Angelina Ndayishimiye aho gukugwa n'umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire y'u Burundi ndetse n'ayandi makungu. Fyonda subscribe canke sabone ni utarafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza zangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Ni inkuru yatangaje benshi cyane yoba abo mu bisata nk'ivya politike ndetse n'igisata c'ubutunzi. Ni inkuru ivuga ko ishiramwe Sopebu ryananiwe gutanga igitoro mu Burundi none rikaba rigiye kwinjira mu vyo gucukura ubutare. Ivyo vyavuye mu nama shikiranganje iherutse aho yemeje ko ishiramwe rya leta rijejwe igitoro mu Burundi Sopebu rigiye gufatanya n'ishiramwe Sotebe ryimba inzabo mu ntara ya Muyinga yahahora, maze ayo mashiramwe acatanguza ishiramwe rishasha ryo kwimba ubutare ryitwa Sotibu. Sopebu izoba ifise ibice 16% y'umutahe wa Sotibu Mining Company, mu gihe Sotibu nayo izoba ifisemwo ibice 84%. Inama shikiranganje yashinze ko Sopebu ari iserukira leta muri Sotibu. Leta nta mafaranga ishiramwe muri Sotibu, ahubwo iyo itanga amatongo ari mu inzahabu hanyuma bigenga bakazana amafaranga yo kwimba izo nzahabu z'u Burundi. Nkuko amatoza yarakorwa n'abashiramwe yigenga cyane araba ivy'ubutunzi, nguru nuruyeri rukomere rwo kwigarurira inzahabu z'u Burundi bikozwe n'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu. Hari banga rikomeye ritavugwa muri bino bintu. Ego biravuzwe ko hazovuka societe nshasha yitwa Sotibu izokwimiza mu itongo ritanzwe na leta. Ego biravuzwe ko mu bagize iyo societe nshasha ari mwishiramwe rya leta ryitwa Sopebu. Ego biravuzwe ko leta izohora ironka ibice 16% mu mafaranga azova mu nzahabu z'iyo leta nyene, mbere nayo 16% azohabwa Sopebu. Ntawuzi neza ageze muri Sopebu iyo azohereza vy'ukuri. Ariko ikibazo nyamukuru ni bande bafise ibice 84% y'ibizova mu nzahabu z'u Burundi. Myandi majambo ni bande bagize iryo shiramwe Sotibu rigiye gufatanya na Sopebu kugira bashinge Sotibu Mining Company. Nta na rimwe harigera hashigwa habona abafise imitahe muri Sotebu bene urugero bafise. Kugeza ubu amazina azwi cyane mu bagize Sotebu na abadandaza babiri bo mu Kayanza, aribo François Uwiragiye batazira Mayondori ndetse na Hategekimana Reviriye batazira Musteri. Amasoko y'ibanga kandi yemeza ko bano badandaza basangiye societe Sotebu na President Evariste Ndayishimiye. Turafise amasoko atandukanye yemeza ayo makuru, harimo ivyemezo bikomeye tutoshobora gutanga hano kubw'umutekano w'abaduhaye amakuru. Hano hantu rero dusanga ariko habera ibintu bitangaje. Leta ifise isi irimwe inzahabu ariko izoronka ibice 16% yonyene mu mafaranga azova mu nzahabu zayo. Umukuru yo leta nyene yitwa Evariste Ndayishimiye.
yaciye ashinga ishirahamwe ryo kwimba izo nzahabu. Iryo shirahamwe rya Ndayishimiye rizoronka ibice 84% y'amafaranga azova muri izo nzahabu za leta y'u Burundi. Inama shikiranganji irongowe na President Evariste Ndayishimiye niherutse kwemeza iryo shirahamwe rya Evariste Ndayishimiye rizoronka ibice 84% y'amafaranga azova mu nzahabu za leta y'u Burundi, maze leta irongowe na Evariste Ndayishimiye nyene nayo ize itahira ibice 16% yonyene. Nayo ibice 16% azohabwa Sopebu. Ishiramwe rya leta ryashizweho na leta irongowe na Evariste Ndayishimiye, akaba ari we amenya abo ariha ngo barirongore, mbere kenshi usanga ari basoma mbike biwe. No kuvuga ko muri rya shiramwe ry'imba inzahabu mu itongo rya leta y'u Burundi, inyungu za leta zizoba zihagarariwe n'umwizigirwa wa Ndayishimiye aheze kandi ahangane na societe ya Ndayishimiye nyene. Mu ncamake, mu nyubako y'ibi bintu vya Sotebu habonekamwe uruyeri rukomeye rw'ingene inzahabu z'u Burundi zihinduka iz'umuntu. Ubuhinga bwo gukura abanyagihugu mu gisata cyo kwimba ubutare. Nkuko twabyagiwe n'abacukura inzahabu muri Cibitoke, President Ndayishimiye afise amasosiyete abiri yimba inzahabu. Umukenyero w'ayo masosiyete no kwigiza abanyagihugu bari basanzwe batunzwe no kwimba inzahabu, maze ayo masosiyete agatera yigarurira ico gisata. Mu ntara ya Muyinga yahahora ni benshi bahoze bimba inzahabu, ubu basigaye bimyiza ibamfu kuko bamaze gukugwa muri ico gisata. Ikiganiro President Ndayishimiye yahaye ikinyamakuru yaga Burundi muri ndamukizi uyu mwaka wa 2026, mumenyesha makuru yamubajije impamvu mu mafaranga ava mu butara yava mu nzahabu ari make cyane. Aha President Ndayishimiye yishuye ko ari ukubera ko inzahabu zoroshe kwiba. Birashoboka ko yavuze ukuri kudasanzwe. Inzahabu z'u Burundi ziriko ziribwa mu ruyeri rwinshi. Aha rero niho abahinga mu vy'ubutunzi cyane baraba ivyo leta ikora, baza bibaza ikibazo kigira giti bigenda gute ngo Sopebu yananiwe ivyo gutanga igitoro gikwiye iciyongerwa ivyo kwimba inzahabu. Nkuko abahinga n'ubundi babandanya babivuga mu vya politike, ndetse ngana akabaza umuntu yohereza ko mu mwaka wa 2022 leta Ndayishimiye hagaritse ishiramwe ryari risanzwe rizana ibitoro mu Burundi, maze ivyo kurangura igitoro bica bihabwa ishiramwe Regideso rijejwe gukwiragiza amazi n'umuyaga nkuba. Icakurikiye naho nuko abarundi baciye babura amazi, umuyaga nkuba n'igitoro. Nukuvuga ko Regideso yacinanirwa ivyo yari isanzwe ijejwe, hama bishasha bayihaye birinyuka. Ubu naho leta Ndayishimiye ifashe ishiramwe Sopebu risanzwe ridashoboye gutanga igitoro gikwiye mu Burundi, none ryongewe ivyo kwimba inzahabu. Hano rero hariho kabaza ukungene abatwara u Burundi bapanga imirimo, ariko vyose bigapfira mu biharuro vy'inyungu z'abakuru zinyegeje. Ibintu bigumye bikorwa gutya ngo nivyo imiryango ya bamwe mu batwara u Burundi irashobora kuzoba itaziyo ikwiza amafaranga mu mwaka wa 2060, ariko indoto y'u Burundi buteye imbere ico gihe yo izohinduka kurazirana. Nkuko kandi natanguye mbibabwira ngo birashoboka ko Angelina Ndayishimiye ari we fise uruhara rukomeye cyane mu ikugwa ry'umuserukizi w'u Burundi mu gihugu cy'Ubufaransa, Ambassadeur Space Caritas Njebarikanuye yoba yarakuwe na Angelina Ndayishimiye. Ukwezi kuraheze userukira u Burundi i Paris mu Bufaransa, Space Caritas Njebarikanuye yakuwe mu mabanga giturumbuka. Kwigenekerezo ya gatatu ruheshi umwaka wa 2026, Space Caritas Njebarikanuye yaronse ikete ry'umushikiranganje Edouard Bizimana rimutegeka gusubira i Bujumbura ubutarariye. Ico gihe yari yakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu rihuza ibihugu bivuga igifaransa Louise Mushikiwabo. Benshi bibajije ko iyo bazizo mubonano, ariko Edouard Bizimana yutse gusigura ko atari cyo yazize. Yavuze ko bisanzwe ko mukoresha ahamagara umukozi wiwe. Ikugwa rya Space Caritas Njebarikanuye ryaratangaje benshi kuko yari hafi gukwiza amezi 3 gusa atanguye akazi. Ukwezi kurarumanye, Ambassadeur Space Caritas Njebarikanuye yahamagaye gutaha ubutarariye, ariko kugeza ubu ntarataha. Ese yoba yahise ahunga? Hano turabasangiza ivyo tumaze kumenya ku ikugwa ry'umuserukizi w'u Burundi. Nikugwa ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru dukura mu biro vy'umushikiranganje Edouard Bizimana aremeza ko atari we yakuye Ambassadeur Space Caritas Njebarikanuye. Mu biro vye bagira bati nimuronderere ahandi, hano ntituzi ico Ambassadeur Njebarikanuye yazize. Nta makosa tumuzi ko muri uyu mwanya muto yaramaze. Itegeko ryo kumamagaza ryavuye hejuru havugwa ni mu biro vy'umukuru w'igihugu. Wabonetse cyane General de Brigade Aloys Sindayihebura asanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyu niwe amategeko yaciyeko.
Amakuru dufise y'ibanga akavuga ko General Sindayihebura yashize mu ngiro amategeko ahawe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Bikaba atari bwo bwa mbere bibaye kuko hari abategetsi benshi bamaze gukugwa biciye kwa chef de cabinet civile ahawe itegeko na Angelina Ndayishimiye. Ico benshi bama bibaza nuko bikogwa President Evariste Ndayishimiye abizi canke ko Ndayishimiye bimenya vyamaze kuba hanyuma akererekana kugira ntiyiteranye n'uwo mu nzu. Reka tugaruke ku ruhara rwa charge d'affaires Aline Nduwamariya. Muri ambassade y'u Burundi i Paris, Angelina Ndayishimiye afise ijisho ritoroshe. Aline Nduwamariya asanzwe ari deuxième conseil d'ambassade aheza kandi akaba charge d'affaires iyo ambassadeur atahari. Uyu mukenyezi avuga ko ari karakoresha amakosa akomeye diplomasi y'u Burundi. Uretse ko abamwegera bose bavuga ko adashoboye amabanga, yagirizwa ko ari waguma yirukanisha abambasaderi b'u Burundi mu Bufaransa mbere n'abandi bakozi muri ubwo buserukizi bw'Iparis. Amasoko yacu akavuga ko yari amaze kwirukanisha abambasaderi babiri aribo Ernest Niyokindi ndetse na Isayi Kubwayo. Uyu mukenyezi Aline Nduwamariya yirata ko yivuganira na Angelina Ndayishimiye umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Aho niho rero aguma arega umuambasaderi wese abi Paris. Ikibabaje nuko ivyo abarega badaheza ngo bamenyeshwe kugira bisigure. Angelina Ndayishimiye aragira ko afata ingingo ziwe ntabanduka atabanje kubaza urundi ruhande. Kuvyerekeye Space Caritas njabarikanuye hoho bishoboka ko Angelina Ndayishimiye yatanze itegeko ryo kumucunga kuva gishika nkuko amakuru y'ibanga dufise avuga. Reka tugaruke ku ishavu ry'abarundi baba mu gihugu cy'u Bufaransa. Bamwe mu barundi baba mu Bufaransa twavuganye bavuga ko bababajwe n'ikorwa rya Ambassadeur Space Caritas njabarikanuye. Bakavuga ko bwari ubwa mbere babonye umu ambassadeur yaboneka ko arondera gufatanya abarundi bo mu moko yose. Bakavuga ko yaheruka gukoranya abarundi benshi bavuga kandi ko yari umu ambassadeur akerebutse cyane. Ntibumva rero ingene akugwa atanamezi 3 aramara mu kazi. Bano barundi bakavuga kandi ko uyu mukenyezi Aline Nduwamariya abafata nabi cyane iyo bagiye kwitura ambassade. Hari benshi bavuga ko iyo hari impapuro barondera muri ambassade basigaye baronderaho bari agenda kubatorereza izo mpapuro kubera kwanka gufatwa nabi na Aline Nduwamariya. Bakavuga ko bibabaje kubona kugwa ambassadeur yari yaje aboneka neza aho gukura uyu mukenyezi abafata nabi. Muti rero uyu mukenyezi Space Caritas njabarikanuye we yaziziki kugira ngo akugwe muri ayo mabanga bigizwemwo uruhara n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu kino kibazo nikigira inyishu. Mu gihe no mu biro vy'umushikiranganje Edouard Bizimana batazi ca ambassadeur yazize, benshi bibaza ko hari ikintu yoba yarabeshewe kijanye n'umubonano yagiranye n'umunyamabanga mukuru wa Francophonie. Azotaha canke zafashe ingingo yo guhunga. Amakuru y'ibanga dufise aravuga ko mu mwanya wa mbere Ambassadeur Space Caritas njabarikanuye yari yiteguriye guca ataha vyihuse Bujumbura. Ngariko yo baciye agwara ukuguru. Mu nyuma yo bararonse ubutumwa bumutera ubwoba buvuye kwa General Sindayihebura amukarira bikomeye kuko batarataha. Ngibi rero bishobora kuba mu bituma Ambassadeur njabarikanuye ashobora kwiyumvira kabiri imbere yo gutaha i Bujumbura. Iki kibazo ni kibazo gihambaye kukungene urundi butwaye muri kino gihe. Ngo abategetsi barashobora gukugwa kubera insaku. Bigenda gute ngo abategetsi bahambaye bakugwe n'umupfasoni n'umukuru w'igihugu kandi atari wabajejwe? Ese uyu mukenyezi arakuza abashikiranganje, arakuza abayobozi bakuru mu bisata, arakuza abashikiranganje, arakuza abayobozi bakuru mu bisata bitandukanye, arakuza abambasaderi, aratuma imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere itoroha, aratanga amategeko mu nzego z'iperereza. Muti none vy'ukuri Uburundi butwagwa nande? Igihugu ntaho kiriko kiraja mu gihe ngo gitwawe gucya nkuko benshi mu bahinga mu vya politike ubwabo babisigura bagendeye kuri experience bafise cyane kubijanye n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu n'ibindi vyinshi bitandukanye. Muti rero reka tugaruke kuri tumwe mu tubazo abakiri bato babaza cyane ku munsi Uburundi bwabuhimbaza ukwikukira. Ikibazo ca mbere, ese Rwagasore yo bari we yatanguye gutwara Uburundi bwikukiye? Umuganwa Rudoviko Rwagasore ntigeze atwara Uburundi bwikukiye. Rwagasore amaze amezi 8 yarishwe. We ntabwo yigeze abona independence y'u Burundi. Kwigenekerezo ya 18 Nyakanga umwaka w'1961 umugambwe UPRONA waratsinze amatora y'abashinga amateka uronka intebe 58 kuri 64, no kuvuga ku rugero rw'ibice 80%.
UPRONA wari umugambwe usaba kwikukira kwa vuba bwango independence immediate, mu gihe urunani rwahiganywe rwitwa Front Commun rwo rwasaba ko habaho leta y'abarundi n'umugabo kwikukira bikazuza nyuma. Inama nshingamateka rero niyo yahisemo ko Rwagasore acaba premier ministre, ni ukuvuga umushikirangoma wa mbere, nawe arashinga leta yiwe ku igenekerezo ya 25 Nyakanga umwaka w'1961. Ariko aho hose Uburundi ntibwari bwikukire. Leta ya Rwagasore niyo yari kuvugana n'ababirigi be na ONU ingene Uburundi bwari guca bwikukira. Rwagasore yagandaguwe 5 ukwezi guheze atsinze amatora, yapfuye Burundi buri mu minwe y'umubirigi Resident General Jean Paul Halo. Mutero ninde yavuze ijambo umunsi Burundi bwikukira? Ijambo ryo munsi ryavuzwe n'umuganwa André Muhirwa, yari premier ministre. Inyuma y'urupfu rwa Rwagasore, André Muhirwa niwe yatoye n'inama nshingamateka ngo amusubirire. Leta ya Muhirwa niyo yaciganira n'ababirigi be na ONU ingene Uburundi bwikukira. Muri Nzero umwaka w'1962, Resident General Jean Paul Halo yarasubiye iwabo mu Bubirigi. Hanyuma ku igenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'1962, isaha 6 z'ijoro minuit, Uburundi burikukira, ibendera ry'Ububirigi riramanurwa, iry'Uburundi riraduga. Premier Ministre André Muhirwa niwe rero yashikirije ijambo ryo kwikukira. André Muhirwa yarabandanije kuba premier ministre gushika muri Ruheshi umwaka w'1963. Muti rero aho twikukira ninde yaciye aba president Uburundi? Aho twikukira Uburundi ntibwari bwabe republika, bwari burongowe n'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Mwambutsa yagumye atwara Uburundi gushika ku igenekerezo y'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'1966, aho yakombowe n'umuhungu we w'umuganwa Samuragwa Charles Ndizeye, yabaye umwami ku izina rya Ntare wa gatanu. Twatanguye kuronka president ku igenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'1966, aho Kapiteni Michel Micombero yatembagaza umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Muti rero Rwagasore yoba ari we yarondeye independence y'u Rwanda? Oya sivyo. Umugambwe UPRONA wari umugambwe wo mu Burundi gusa, ntibigeze uba umugambwe wo mu Rwanda. Mu Rwanda bari bafise iyindi migambwe yabo. Mu Rwanda umwami Mutara Rudahigwa niwe yari karanira kwikukira kw'igihugu ciwe, acagandagurirwa mu Burundi Bujumbura ku igenekerezo ya 25 kwezi kw'indwi umwaka w'1959. Umugambwe wari ufise ivyumviro nk'ivya Mutara Rudahigwa witwa UNAR wari urongowe na François Rukeba. Uyu mugambwe waragwanijwe rwose, ababirigi babishiramwe indyane z'amoko zikomeye, uyezaho abo bwicanyi bufatiye ku moko mu mwaka w'1959, intwaro ya cami kirafutwa mu mwaka w'1961. Ivyo vyose rero vyabaye Rwanda rutarikukira. Igihe u Rwanda rwikukira rwatwarwa na Gregory Kayibanda mu mugambwe Parimehutu wari ushigikiwe n'abakoroni. Aho twokongera ko Ububirigi na ONU bari bipfuza ko Burundi n'u Rwanda vyikukira bifatanye nk'igihugu kimwe. Abarundi n'Abanyarwanda bose baravyiyamirije. Leta André Muhirwa yari yamiriye kure rwose icumviro. ONU ivuganye n'abaserukiye Burundi, u Rwanda n'Ububirigi niyo yashinze itariki yo kwikukira mu Burundi no mu Rwanda igenekerezo ya mbere mu Kakaro umwaka w'1962. Muti mbega kiriho Ababirigi, umwami Mwambutsa yatwara iki? Mu gihe c'intwaro y'Ababirigi umwami w'u Burundi nta nguvu yari afise, yarashobora gukora ivyo Ababirigi bamurekuriye gusa. Hari igice kinini kijanye n'imico n'imigenzo y'Abarundi umwami yashobora gukora ko, ariko muri rusangi umwami n'abaganwa bakora ivyo Ababirigi babemereye gukora. Tumaze kwikukira niho umwami Mwambutsa asubire kugira ububasha bwose ku gihugu ciwe. Icari carahindutse dufatiye ku bami bakera nuko twikukiye igihugu caciye kigendera kwibwirizwa shingiro. Mutero kubera iki ku munsi wo kwikukira havugwa ijambo rya Rwagasore kandi kwikukira vyaba yarapfuye? Iki kibazo kirahambaye cyane kuri kahise k'igihugu. Ku ruhande rumwe bavuze ijambo rya Rwagasore kugira bibutse uruhara rudasanzwe yagize mu Rwanda kwikukira kandi akaba yishwe azira urwo rugamba. Ni ijambo ry'icungu y'u Burundi. Ku rundi ruhande ijambo rya André Muhirwa ntirivuzwa kubera abategetsi b'inyuma batari bipfuza guha agaciro André Muhirwa kandi yari yarakuye mu mabanga. Mu bisanzwe abaharaniye kwikukira nta gaciro bahawe n'intwaro zakurikiye. Benshi bishwe na cyane mu nyuma, abandi bari bagiye bapfa nk'abantu batazwi. Ku kandi kabazo benshi bibaza, Rwagasore yoba yarasize abana, umukenyezi wiwe ari hehe?
Rudoviko Rwagasore yubakanye na Marie Rose Ntamikevyo hari kugenekerezo ya 12 kwezi kw'icenda umwaka w'1959. Imfura yabo Marie Rose Thérèse Rwagasore yavutse ku igenekerezo ya 3 kwezi kwa gatandatu umwaka w'1960 aca yitaba Imana ku igenekerezo ya 15 Munyonyo umwaka w'1961 ukwezi kumwe inyuma ya se. Umwana wa kabiri Marie Pierre Rwagasore yavutse ku igenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'1961 ukwezi n'igice inyuma y'urupfu rwa se. Aca yitaba Imana nawe ku igenekerezo ya 23 Ruhuhuma umwaka w'1962. Icabishe kivuga ko vyinshi. Mu muryango arabavuga ko abana bari bafise ingwara, hari abandi bakwije urukururuku ko baba bishwe biciye mu canco batewe zitarizo, ariko nta matohoza yigeze abikorwa ko. Abo bana ba Rwagasore bahambwe iruhande ya se hariya ku musozi wa Vugizo i Bujumbura. Umukenyezi wa Rwagasore Marie Rose Ntamikevyo ntiyorohewe nyuma y'impfu zabiwe. Hari undi mwana yibarutse mu myaka za 70, ariko inyuma gato Marie Rose Ntamikevyo nawe yaciye asandaba ku igenekerezo y'icenda Munyonyo umwaka w'1973 ahitanywe n'ingwara. Urupfu rwiwe ntago nyene rwaravuzwe ko vyinshi nahata amatohoza yabaye. Mu butungane hari abandi bana babiri bavuzwe ko ari aba Rudoviko Rwagasore. Hari umukenyezi yitwa Marie Claire Barikukiye yavutse ku igenekerezo ya 4 ukwezi kumwe umwaka w'1962 kuri Matilde Mukantabana. Ni ukuvuga ko Rwagasore atigeze abona uyu mwana yavutse ku mukenyezi batari bubakanye. Hari umuhungu yitwa Jean Pierre Ndeze yoba yavutse ku munyarwandakazi. Uyavugwa ko yishwe mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1964. Jean Pierre Ndeze akavuga ko yasize umwana aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mazina y'abana babiri yaragiye yarafatwa ko ingingo mu butungane mu bihe hariho abariko barapfa ibisigi vya Rwagasore. Ku ruhande rwacu nta kinini tuyaziko. Marie Claire Barikukiye yarabaye umushinga amateka w'u Burundi mu nama nshinga amateka y'umuryango EAC kuva mu mwaka w'2014 gushika mu mwaka w'2022. Aho yarongezwe n'umugambwe Uprona ishami rya Consilia Nibigira. Muri Uprona baremeye Marie Claire Barikukiye nk'umwana wa Rwagasore bagira ko baramushikiriza ibisigi vya se. Mushiki wa Rwagasore umuganwakazi Rosa Paula Iribagiza avuga ko atemera abo bandi bana. Andre Muhigwa yahavuye akora iki mu nyuma? Abandi barani ntayo kwikukira vyabagendeye gute? Iki naco ni ikibazo benshi bakunze kwibaza. Premier Ministre Andre Muhigwa yakuwe mu mabanga n'inama nshinga amateka muri ruheshi umwaka w'1963. Yasubiriwe na Petero Ngendandumwe. Mu nyuma Andre Muhigwa yarabaye Ministre de l'Etat muri leta ya Albert Nyamoye mu mwaka w'1964 no muri leta ya Leopold Biha muri Ntwarante umwaka w'1966. Uyu kandi yari nabaye umukenguza amateka mu mwaka w'1965. Nyuma y'itembagazwa ry'intwaro ya Cami, Andre Muhigwa yarapfunzwe gushika mu mwaka w'1967. Mu nyuma yarakoze ku kivuko ca Bujumbura. Yaraserukiye Burundi muri Tanzania kuva mu mwaka w'1975 gushika mu mwaka w'1976. Mu nyuma ntiyasubiriye kuvugwa cane muri politike. Mu mwaka w'2001 ari mu bashinze umugambwe PMP Parti Monarchiste Parlementaire. Yitavye Imana mu mwaka w'2003 ku myaka 83. Inyuma y'ukwikukira abaguhagarariye baracanyemwe cane. Harabuze indongozi nka Rwagasore imenya guhuza abarundi, abo yasize basigaye bajyana, hazamwo no kwicana. Nkuko bivugwa icegera cya Rwagasore muri leta Pierre Ngendandumwe yaragandaguye muri Nzero umwaka w'1965. Hari abandi bishwe muri Gitugutu na Kigara mu mwaka w'1965. Hari abishwe mu mwaka w'1972. Hari abagiye barapfungwa, hari benshi bapfuye batacibukwa nuko hari ico bamariye igihugu. Muvyeyi wa Rwagasore umwami Mwambutse wa kane Bangiricenga ari nawe yatanguye gutwara Burundi bucikukira yapfanya agenda kenshi mu Busuwisi mu mwaka w'1977. Nta kigihugu cigeze gikora kijenye no kumuhiteka ryo watwaye Burundi ubwa mbere kuva bwikukiye. Abafise utundi tubazo mu bakiri bato murashobora kutubaza muri komanteri, inyishu nayo tukaza kuzoyibagezako mu nkuru yacu itaha.
ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yo muri politike agata akazi na muntu imigendane nane makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko n'umuhuza TV rero Imana bayizagire imikorwa zanyu vya misi yose muriko murakora.